Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, kaze mu kiganiro canyu Pati ndakwibarize. Banze kubakengurukira ku mwete mwerekanye mu kuraba ikiganiro giheruka. None n'ubu mwongereza ishaka kubera ibiganiro tubashikiriza n'ivyubaka iteka rya twese mu rupfasoni ruranga abana b'Imana. None twakire umutumire wacu. Patiri Ignace Nkurunziza, kaze kuri Axia Vibes TV. Murakoze kumpa ikaze kuri ino televiziyo yacu. Nimuturamukirize abanywanyi abakunzi ba Axia Vibes TV. Abakunzi n'abanywanyi ba Axia Vibes TV aho muri hose, kuva mu Burundi, Bujumbura, Igitega, mu Rumonge, Ibuhumuza, Imukike, Imwaro, mu Kinama, ku Buterere, mu Kinini, aho muri hose. Abari ngaha muri Suède, abari mu mihingo yose y'isi. Patiri Bireha ari mu kuza kutugendera niwe akunda kuvuga ngo gushika iyo ekereziya yotera akazuba. Niyo umengo numvanye iryo jambo bwa mbere. Ndabagumbiriye muri Kristo Yezu umukama wacu, akaba na mukuru wacu na musaza wacu. Urakoze cyane kuri iyo ntasho Pati. Nizere ko aho baherereye hose nukuri indamutso ibashikiriye. None Gapati, ku munsi w'Imana waragarutse cyane ku kamaro ko gushima mu buzima bw'umukristo. Mwosubira mukatuzatsurira ko natwe? Ego cane, ngira mwaciye mubitorana ko karirimbo mwashizemwo ntako gushima, tugende dushikanira Imana tuyikengurukira ku vyiza yaduhaye. Rero mw'ijambo rimwe, kugira ngo utegere agaciro k'ubumuntu, k'ubuzima Imana yaduhaye, tukitwa abantu uko twoba tumeze kose, tugendana ubumuga tutabugendana, tugwara tutagwara, uba umupfasoni canke uba umushingana, umuhungu canke umukobwa, kugira utegere agaciro k'ubuzima ubanza kuronka ubwitonzi bwo gushima. Ego, umuntu abanza gushima ivyo afise. Iyo ushimye urashobora kugwana ingwano y'ivyo urimwo utibaza ko ari wewe mugorwa wa mbere kw'isi. Hama hariho uwo ushobora gufasha, ariko kugira ngo ushobore kugwana n'ubuzima, kuko ubuzima n'ingwano, ushobore kubamwo neza, ubanza kumenya gushima icuri ubwa mbere, bikagufasha no gushima ivyo ufise canke utwo ufise, hanyuma rero ukabandanya urugendo. Nibwo bwitonzi rero umwana w'umuntu akeneye, nibwo bwitonzi, kuko isi ntiduha ubwo bwitonzi. Ubwo bwitonzi buva ku Mana. Ego, nukuri tubandanye dusaba kugira ubwo bwitonzi budushikire. Ego. Ko gushima mbona umengo bisigaye bigoye mu bana b'abantu. Ntidushima n'ico turi, urabona ko ubunye hariho abanka ko ari abakobwa, abanka ko ari abahungu. Urabona iyo biza biraza gahoro gahoro. Ego, utabanje gushima wewe icuri, sinibaza ko n'ibindi bintu bikurikira biragora gushima. Urabona nka twe tuje ino, ugaca uhereza inkuka ya misa, nturonke karya kanya ko gushima. Urumva ingene hariho ikintu buze. Iyi si twajemwo rero irimo mw'abantu gushima babihevye ubuzima bwabo kuri benshi, bifatiye no ku vyiyumviro vyo mu mutwe, bushingiye kuri bo. Bushingiye kuri bo, nibo bavyigiriye, nibanigirira. Ntaco jewe nza gushima izo mana zo mu kirere, ni jewe nabigize.
ego numva rero ko dukeneye ubwo bwitonzi. ego turasabye turakeneye by'ukuri guca bugufi tukazirikana. Ego Ego murakoze cyane Pat, ubu naho nashaka mushitse ikintu mwemereye abakunzi ba Action Vibes TV byo kwama mwaduhaye iciza kimwe dusanga mu mico n'akaranga by'u Burundi gishobora kudufasha mu kwemera kwacu nk'abakristo gushinga n'imizi ntigume ireremba. ego nibyo tukengurukira umukristu yaduhaye ako karyo akaduha ico ciyumviro ngira uracibuka iciza n'abasangije ca mbere mu kiganiro giheruka, ngira wocibutsa abakunzi batabonye ico kiganiro mbere bace bagenda no kukiraba. Ego kuramukanya nagira mvuge ngo intasho mugabo sanze atari bimwe. Ego. Kuramukanya kubwira umuntu bwakeye amahoro. Neza cane kuko naciye ndabinywanisha na Yezu azutse avuga ati shalom, ya mahoro adushika mu mpande zose z'ubuzima bwacu. Uravye rero ingene tubikora, ingene turamukanya, urabona ko twamanye ico cifuzo co kuzuza uwundi amahoro. Iciza ca kabiri nagira ndabahe ni iciza c'izina. Izina mu muco w'ikirundi. Izina mu muco w'ikirundi ni umugambi w'ubuzima umuvyeyi yakuvyaye akwipfuza. Ari amazina twita ko agenda agana ku Mana. Urumva nka wewe usanzwe witwa Akimana, urumva yuko ni mu mazina ibyo ari byo byose nturi wa kera cyane. Oya sindi muto. Nturi muto ariko nturi wa kera cyane. Ayo n'amazina ari mu tuzina dushasha, ariko urumva ko ari izina rija ku Mana. Jewe nitwa Nkuru nziza ni izina rija ku Mana, ariko n'amazina yitwa y'ikirundi utaca wumvamwo Imana ubwo nyene, narya amazina arimwo umugambi w'Imana. Fatira nko ku muvyeyi wanje yitwa Ntabangana, niwumve ubwitonzi, wumve ubwitonzi buri muri iryo zina. Umuntu ategereye kuri ino siko atabangana, bica bimworohera gushitsa rya jambo ry'Imana ritubwira ko umuntu wese Imana imuzi mw'izina. Ukaba usimvye wa mutego ukuguma wigereranya n'uyu. None Pati ko mengo hariho amazina agoye nkaraho usanga bitwa ngo bagito nzorigendana. Ego ugiye rero kuraba icifuzo c'umuvyeyi yamwise iryo zina, wamusanga umuvyeyi yari afise intumbero nziza. None ngaha muri Suwede ni kangahe umuvyeyi wumva abwiye umwana ati ndagushishura, ugende kuri toriyete ucurarayo. Urumva ubifashe gutyo nk'umuzungu agenda arahindura ijambo kurindi, uca uvuga ati uyo muvyeyi ni umwicanyi. Urazi ko hariho abo batumye ko ngaha ku mashure ngo yabwiye umwana ngo ndakwica. Nico nagira mvuge Pati, nari mvuze ntingira wowe utoye ngira ngo nibigendeka. Mu mico yacu y'ikirundi umuntu aravuga ikintu ugasanga uravuze gutyo, mugabo nko ngaho urabona ko ego n'amajambo abaremereye cyane gose muri iyi mico yo ngaha. Ego ubwiye umuntu ngo ndakwica ko ari ijambo ritavugwa ngaha. Ego cyane. Mugabo iwacu si ico umuntu abavuze ati ndagukarira. Urumva haba harimo umugambi mwiza. Rero tuzotuma ko badufasha kubinonosha. Jewe nagejeje aho
kuko na hariho amazina yantera ikibazo nkaza ndabaza ego, kuko muri bibiliya mu kwemera kw'abakristu izina n'umugambi w'Imana, ukaca ubona rero ko n'abavyeyi b'iwacu bamanye uyo mugambi w'ubuzima bagaheza bakawutanga mw'izina bahaye abana babo. reka ngira ngo abakunzi bazotwandikira mu makomantere. Ego. Jewe ku byo abavyeyi bagiye baransangiza bavuga ngo ni uguca ikuzo. Yego. Kuko ikintu kugira kibe mvuze ngo umuntu ngo ni gito kugira azoba intore kurusha kuzoba gito. Ego. Nico gituma twihenze abantu boba bavuga hajya bavuze ngo izina ry'ikirundi hari aho bihenda nko mu gihe c'abamisiyonari baba ngo ni izina ry'igipagani. Oya, ni izina ry'ikirundi kandi ikirundi kirimo mw'Imana, kirimo mw'Imana. Imana rero iheza ikagaragazwa muri Kristu, muri iryo zina ry'ubukristu. Aba uyo muntu yaragize urwo rugendo muri Kristu agaheza akaja mu mugwi w'aberanda. Rero si izina ry'igipagani, ni izina ry'ikirundi kandi ni izina rihezagiye. Ego cane. Urakoze cane Pati, turashitse ku mutima wa kino kiganiro. Dufashe kwigumira mu mudiho w'ijambo ry'Imana twazirikanye ku munsi w'Imana. Ego cane, by'ukuri n'intimatima ya kino kiganiro cacu Patiri ndakwibaritse. Ego, ubwa mbere ni ukwibuka amajambo twaronse ku munsi w'Imana, ijambo ryatuyagira ivy'ubwitonzi ko busumbye inzahabu zose zo kw'isi. Ijambo twakuye mw'ibaruwa ryandikwa Abaheburayi turiko turahimbaza riduherekeza muri no misi y'Imana. Ijambo ry'Imana ingene rishikira kure cane mu muntu kanatsinda n'iryo ryaturemye. Hanyuma rero n'inkuru nziza twakuye kwa Mariko, aho wa musore atunze yaza abaza Yezu ati mbega notorana gute ubwami bw'Imana, nokora iki ngo ntorane ubwami bw'Imana? Rero reka ica mbere sindabatevye mfatire ngaho, umuntu akiri muto kandi atunze. Ibintu bibiri abantu kuri ino si bipfuza. Uravye abantu bagirisha amashirurgie esthétique kugira ngo basazane ubuto, uravye abantu ingene turondera twiruka inyuma y'amahera, atari uko twabuze gusa yo gufungura, yo kwambika, ariko n'ayandi menshi. Wewe yarabifise byose, araheza aragira inyota, yumva ko hari ikibuze muri we. Muri ino ndwi rero ivyo woba ufise byose, ukena canke utunga, ibi bintu tubona, ugwara canke ukomera mu buzima bwose wowe urimwo, ariko cane cane ku abatunze amagara bagiye kugirisha examen generale bagasanga byose bimeze neza. Abantu bafise aho barara bameze, biyunguruza neza, bakora ico bashatse. Abo bantu tubipfurize inyota y'ijuru. Ivyo vyose bafise ntibishobora kubagurira isegonda rimwe ngaha kw'isi. Ngaca agenda ku cibiro ca kabiri umengo hari ico wagira ubivugeko. Oya, nariko ndiyumvira ingene bigoye kuba umutunzi kuri ino si. Ego, mugabo ariko ntibigoye gusa kuba umutunzi, no kuba umworo biragoye. Kuko muri vyose birashobora kukuzibira ntiwipfuze ijuru, ko ijuru n'urukundo. Urashobora kuba umworo ugaheza kuri ino si widogera abantu, ugaheza widoga. Ego, mugabo twebwe nk'abana b'abantu uko tubibona, tubona ko umuntu nk'uko bivuze, umuntu aracari muto, afise ubutunzi. Kenshi tutanavuga ko ari ubutunzi, tusigaye tuvuga ngo afise byose. Byose womengo n'Imana irimwo, byose arabigaba. Ego, mugabo urumva ko
muri ubwo bwitonzi Imana isubiye kutubwira ati ntaco ufise ego rondera udafise Imana ntaco rondera ufise karyosha byose ego cafatira no ngaho akandi ka kabiri ndagafatire ku ijambo umwepiskopi w'i Paris ariko aratwigisha kuri no nkuru nziza ndabatumirire cyane abashobora kuja ku rubuga rwiwe n'umwepiskopi atwigisha neza cyane yishimikije ijambo rivuga ngo tout s'achète tout se vend byose biragurwa byose urashobora kubigura byose urashobora kubidandaza ego ivyo bintu rero murabibona aho hari n'umuntu ashaka kugira ati wewe ndashobora kukugura nk'ahantu ariko aragwira ubwicanyi none hano tubaye hari ibiganiro biriko biraca mu kiganiro caciye ejo kuri France 2 ku makuru ya 2:00 barerekanye ingene ubu hari imigwi y'ugwaruka rwica ushaka ko bakwicira umuntu muri Stockholm barafise tarife bagura ushaka ko bakwicira umuntu Yetebori barafise kandi ibyo si ngaha gusa ni kwisi yose urumva ibaza hisigeze pati mugabo ico udashobora kugura kandi udashobora kudandaza ni ijuru n'urukundo rw'Imana ijuru urarihabwa umuhinga ukwakira ijuru nuwuzi gutega ibiganza ibatisi umuntu ushobora kuyigura ikonfirmation ushobora kuyigura ukaristia woyigura ngahe isakramento ry'abagwaye worigura ibinganiki umuhinga ukuronka iby'ijuru nuwuzi gutega ibiganza rero iyi si twigisha yuko ibintu ari ukubirondera ari ukubikamata ari ukunyinyana kugira ngo ufise umujya atware byinshi biratugora kwakira ijuru rero muri ino ndwi twige iyo tubyutse kumenya kwakira ubwo buzima turose twige iyo hageze gufungura kumenya kugira ibiganza ukavyerekeza ijuru kugira ngo Imana igume ikuzuriza hama ivyo biganza bishobore gusangiza abandi ako kara ka kabiri nagira ngo mereze ku ka gatatu umwanya ndazi ko ataba ari muremure muri rirya jambo woba wibuka neza ingene ujya musore yaje abwira Yesu amajambo yamubwiye nokora iki kugira ntorane mu kirundi gutorana no kuvuga iki mu kirundi tugishize mu gifaransa heritage ntorane gutorana ntorane ijuru urazi ibibazo biri hagati y'ugutorana kw'abakobwa n'abahungu iwacu gutorana ngira se hagati y'abakobwa n'abahungu ngira hagati meme n'abahungu no hagati yabo abavukana iyo mushaka kwigiza kuri umukobwa mubanza kumwita umukobwa hanyuma rero mwebwe hageze hagati yanyu Imana ugira ibereke ko ataruko yari umukobwa ariko karagatima kubwikunze no hagati ya mwebwe abahungu musigara murabijyanira rero ndi mwarimu mushize inyuma kuko yari umukobwa na mayeri y'umuntu yashaka kuguhotora yashaka kukurira kutwawe ntaburi ico apagiriza ico yitwaza rero nako urumva ngo nokora iki ngo ntorane burya gutorana utorana ibintu so yagusigiye urumva aragushirira muri banke nko ngaha iburaya mwebwe muri ko muraba ngaha hari amahera muziganiriza mugabo gapati uravuze akantu none utorana ibyo so yagusigiye gusa canke n'umuvyeyi naho abamama aragusigira ego so na nyoko iby'abavyeyi bagusigiye urakoze cyane urakoze gose iby'abavyeyi bagusigiye ndavyumva mu gutorana rero baradepoza ahantu urabona uratora ntubuzi n'ingene vyagizwe nico gituma umuntu w'ikijuju uzosanga ariko arishima ku bintu yatoranye
ngo jewe ngo abavyeyi barasigiye amazu ngo jewe ngo barasigiye iki, urumva n'ibintu bashize ngaho wewe ukishinga ubirya gusa, biragoye ibintu utabiriye akuya Pati. uravyumva rero Yezu ico ashatse guhindura muri urya muntu amubwiye ati ubuzima budahera ijuru si ivyo uza gutora hajya oya n'umuhamagaro n'inzira urayikorera, iyo nzira ukayiharura, urabona rero icuri uragikoresha kugira ngo uronke iryo juru. Nivyo rero biciye bishavuza urya musore, kuko we yari amenyereye kugura, kumbure yari yaratoranye byinshi ku bavyeyi, yavuga ati mbwira jewe ingene no kwitoranira ibyo nokora hanyuma iryo juru rikankorokerako. Mbona rero ingene kenshi hari abantu bakwaza ati Pati mbega vyogenda gute, ndakubwire nk'ikibazo nawe uzoza urabazwa, kufise abana mbega umugeni no mukurahe, nta nahamwe uja kumukura, n'umuhamagaro, urumva uremera ukagendagenda ukazirikana ku buzima, ni vocation rero. Yezu araduhamagarira kwakira ubuzima nka vocation. Hari ingwara igushikiye uyakire nka mission, uyakire mw'Imana, ari ubukene, ari impanuka, ari ubutunzi, ari ikintu cose ucakire nk'umuhamagaro w'ijuru. Ariko ijuru nta banke ririmwo bazorigusigiramwo ugende kuritorana, ivyo wokora vyose. Nico gituma rero muri ino ndwi ivyo dukora vyose bibishikanwa ridutuma twugurura ibiganza kugira ngo ubuzima tububemwo nk'umuhamagaro, tububemwo nk'inzira, n'inzira itujana mw'ijuru. Ugenda uraharura, ugenda urarondera. Nico tuma imihamagaro yose yama iteye ubwoba. Ugiye kurongorwa uragira ubwoba, ugira urongore uragira ubwoba, ugira uje kuba patiri uragira ubwoba, kuvuga ati iri shamba ngiyemwo, urumva. Ugaca rero ugenda buhoro buhoro muri uko kwizigira. Hari igihe ugwa ukadandabagirana n'umuhamagaro, ubuzima n'umuhamagaro. Yezu rero nta bintu aduha ngo tora ngo ugenda ngo nihajya, oya ubwira ati ushaka kunkurikira banza usige inyuma byose, wikorera umusaraba wawe uhezuze dutambukane. Nico gituma rero Yezu rimwe atabanywanyi benshi aronka n'abagize araronka, ugasanga kumbure rimwe turamwitwaza kugira ngo twironderere utunyungu twacu duto duto. Biragoye cyane Pati, ntibyoroshe. Ariko amajambo y'Imana aguma asosa Pati. Ego cyane. Nagira ndagusabe ngo uduhe akabonisi kugira twigumire mu kinyenga c'ubwitonzi. Ego cyane. Nivyo mpejeje kubabwira n'ukuri, mushatse tuzobibandanya tubiganire ko tubandanye tubibazanya ko akabonisi nobaha vraiment kugira ngo ivyo mpejeje kubabwira ndumvise kumengo biragumye birateye ubwoba, kuko nuriya musore urabona ko yaciye agenda yijiriwe, kugira rero nimugende mwijiriwe mwaje kwa Patiri ndakwibariza. Reka ndabibutse ko Yezu yamuravye ngo yumva aramukunze. Amen. Yezu ntagwanko, kwa Yezu ntagwanko. Uko buri kose Yezu aragukunda. None bantu muzokwambaza Yezu muri ino ndwi uko muvyutse, azobaronse iyo ndabo y'ukubona uwundi. Niyo ubonye ico akenye ukaca umubwira ati ndabona ico nogufashamwo, kuko kenshi iyo ubonye umuntu ukabona ico akenye ari no mu mico, ari no mu bintu vy'amahera, kenshi hakugira ico umufashije ugenda uravuga uti ngo naragiye kwa naka, wemwe ngo ntaco yirengeje kabisa,
atabibaza ko ibintu bya gutyo, ariko twige kubona umuntu mu rukundo ku buryo n'ico wabonye ko abuze mwibanga niwagenda mu rugendo ahantu uzokigure ata n'ico wamubajije ukizane ukimuhereze nka kado. Ndashima abakirisu baca mu isengero bakabona ko hari igitambara kibuze kwa rutari, ukazobona umunsi umwe arasobotse aragiteretse hajya ngo nari naragiye gutembera ndakibona ahantu, araheza ngiyi indabo y'urukundo. Ibyo rero tubigire no hagati yacu no mu mazu yacu no mu bugenzi bwacu, iyo ndabo ya Yezu ndayibipfurije muri ino nzu. Urakoze cyane Pati. Ego. Ni ukuri umukama dufashe gukunda nk'uko abishaka. Ego. Bakunzi ba Action Vibes TV muryoherwe kandi musangire na benshi cyane ano majambo ya Mutima umusaserodoti adusangije. Ndagusabe iki kiganiro ukirayike ugipartage gose. Ego. Wibuke no kwibutsa bashasha gufyonda kuri sabone no gusiga agakomantere. Muco turakibasavye gose. Ego. Muzoba muduteye iteka. Ego. Mutera abakunzi babashikiriza ibi biganiro. Pati, imbere y'uko dusozera dushikane i Roma no mu bindi bibanza vy'Iranda. Murakoze cyane. Ndumva yuko ikiganiro kiriko kiragenda gifata iforoma. Ego, turiko turagenda tugana umusozi. Ego, turi abana b'Ekereziya, ikimenyetso c'ubumwe n'ukwemera muri Ekereziya ya Yezu Kristu ni Petero ragira intama zanje. Mu kibanza ca Petero rero hariyo Papa Francisco aherutse guhamagarira abakristu b'abapatiri n'abasenyeri ubutumwa bw'ubukardinali, ni ukuvuga ubutumwa bwo kumuhanura, kumuba hagufi mu burongozi bw'Ekereziya iri ku isi yose. Rero yarandikiye agakete abo bantu aherutse guhamagarira ubwo butumwa bwo kumuhanura no kumuba hagufi, akoresheje amajambo y'umuntu agira ivyese wo mu gihugu cabo c'amavuko. Urumva ko umuntu wese atibagira amamuko yiwe. Uyo muntu nuwo muri Argentine. Rero yabandikiye avuga ati amaso araramuye, les yeux levés, amaso araramuye. Urabona, uraba hirya. Kera iyo tugiye kwitanganyika uraramuye amaso warasigwa iyo Tanganyika ukabona umengo iragiye. Ngo amaso araramuye, amaboko amaso araramuye, amaboko afatanye, amaguru yanyu ari ataco yambaye, miguruwazi, uravyumva, aba ariko mumera mw'abakardinali. Bisigura ngo amaso araramuye, murabe Ekereziya kuvaho muri, muyirabe mu bantu bose bagize isi. Abantu bose bagize isi, baba abakatolika baba abatari abakatolika. Umwepiskopi nuwa bose, umukardinale nuwa bose. Ati rero mugume muraramuye amaso, ntimuce muvuga ngo muraronsa igiti urabaye abakardino, ngo muce mutangura kwiraba. Amaboko afatanye ni ukuvuga muriko murasenga. Iki ni ikimenyetso c'ugusenga, c'uguca bugufi. Iyo umuntu apfukamye imbere y'umukama arasenga, amaboko afatanye, utifashe gutya uti oya. Urabona, amaso arashika, aragerageza kuraba iyo Imana igera. Amaboko afatanye, hanyuma amaguru ataco yambaye, amaguru ataco yambaye.
aya maboko ameze gutya navuze ko ari ugusenga n'ukuguma barondera ishaka ry'Imana, les mains jointes, barondera ishaka ry'Imana kugira ngo ntibakore ishaka ryabo, kuko iyo umuntu abaye mukuru hari igihe akora ibyo yiyumviriye, ariko barondera ishaka ry'Imana. Kandi ibyo byose rero amaguru agume amase ku isi, ntibahunge ibibazo by'isi, ntibahunge ukugora k'ubuzima, amaguru yabo agume ku isi ataco yambaye. Agaca aheza ababwira ati imbere y'uko muba mwitwa abantu b'icubahiro cinshi, mbega uraza agatitire muri ekleziya baha abakardinali, son eminence, abubahwa, eminence, ngo imbere y'uko muba abubahwa cane muraba abasuku b'abandi. Avant d'être des éminences, soyez des serviteurs. None ayo majambo tuyakira abubatse ababyeyi, tuyakira abapatiri. Erega ngo burya abantu ari akarimbo bahora dukunda kuvuga mu gisagara, burya ngo abakuru bakunda kujya ngo ntangere ya nyumba kumi. Urazi nyumba kumi akwishimye ko umuntu wese ku rugero rwiwe arafise agaparisera, agace k'ubukuru karashobora n'utwara akagwi gatoyi, ubukuru burashobora kumuziba amaso agakora ishaka ryiwe. Rero umuntu wese, aya majambo rero ndayatuye n'abantu bumva ko bafise indoto yo kuba bakuru muri kiliziya, abarota babaye abasenyeri, kuko hariho ababirota, hari ababirondera, abarota babaye iki na kiriya. Ndabatuye iryo kete papa yandikiye abakardinali. Ego nkaheza mpoza abagenzi bacu b'abaprotestane, hari umuvugabutumwa w'umukarismatike mu Bufaransa aherutse gushengera, reka ndabe izina ryiwe nari naryanditse ahantu, Carlos Payon, haraciye imyaka 20 ngo Imana imuhishuriye mwijwi imubwira ati ngo kunda abakatolika, hanyuma aca ngo nawe arishura ngo musavye gupfa, kuko burya hariho imigwi y'abakristu bankana urunuka, ngo usavye gupfa mukama. Hanyuma rero aca avyutse mutima aramufasha ngo erega nyene nashaka kupfa, upfe mu bwibone bwawe, upfe mu kwibaza yuko wewe usumba abandi bose mu byo kwemera. Kuva uyo munsi rero niho yategereye ko ekleziya ya Yezu Kristu iri mu bakristu bose, iri mu bantu bose. acatangura kwigisha ibijanye n'ubumwe bw'abakristu. Rero yarashengeye, nta misi haciye umutima uhagaze, ariko by'ukuri yarabaye umutumwa w'Imana. Yari no mu bantu bagiye gusangira igisabisho na papa mu 2017 igihe Renouveau Charismatique yagira yubire i Roma. None turahojeje abavukanyi bacu b'abakristu, kandi iryo ragi ry'ubumwe bw'abakristu turyakire. Nta mukristu arekuriwe kwibona, kwibaza yuko ari wafise ijuru turarihabwa twese. Ego hari n'umukristu w'umupfasoni ntibuka izina, asenga mw'ishengero rirongowe na Apotre Gitwaza, umukenyezi nawe nyene nabonye yahezagiye abantu benshi, nawe nyene aherutse gushengera. Turahojeje abantu bari muri iryo shengero. Ntidukunda rero kuguma hiyo gusa tumanitse kure, turashika n'iwacu mu Burundi. Turahojeje Patiri Dismas wo muri ekleziya katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura aherutse kubura mama, umukama muremeshe. Turaremesheje abapatiri b'abamisionari
ba Afrika barimwo umupatiri aherutse guhura n'ibyago akamererwa nabi, Patiri Olivier turabahojeje. Ngaheza ngashika ngaha iwacu aho abamama bashika kuri 4 twasanze bafise abana bahimbaza amavuka yabo kuwa Mungu. Abo bamama rero hariho uwisara yitwa Jacqueline ari uyu mukutsa kivi, hariho Chantal Wasala umusore wiwe yakwize imyaka 14, uyu mwigeme nawe yakwize imyaka 17, hari umupfasoni Marie Rose umwigeme yakwize imyaka 25, hanyuma na Beatrice. Abakenyezi bane haba rero ntibashobora kuronga ikibondo ari bo bonyene, bari kumwe n'abashinga ntahe babo. None ndasubiye kubakeza kuri uyu munsi tugize ikiganiro, naho Yon Scott yavutse, tukaba dusubiye kuramutsa mwijuru umuvyeyi wiwe Thierry Jimmy Ndayiragije, ndamutsa umuvyeyi yamwibarutse nawe nyene yashengeye Alexandre, abavukanyi biwe aho bari, umuvyeyi wiwe mama ahari i Bujumbura, tukaramutsa rero n'umuvyeyi yamwibarutse dusangiye urugendo ngaha mu muryango w'abemera, Kaneza Aline, tuti kiramama, kiramama warujabutse. Ga ni hirya y'ejo je ndamubona yamwibarutse Yon Scott. Ego nivyo rero nari numva ntogenda ntababwiye, ngahereza mu gukeza abakutsa kivi bose bo muri Axia Vibes TV bashika kuri 15-16, nabo ngaha muri Suède bashika kuri barenga ndwi. Ku munsi wa gatandatu bari bakoraniye hamwe kugira ngo bayage ingene bobandanya bubaka iteka ry'abandi n'iryabo. Kumuhinga wo kuronka ibintu abanza kumenya kubitanga. Bw'ubwo bwitonzi ndabipfurije, murakoze cyane, mubandanye mwibera mu kinyenga c'ubwitonzi bw'Imana. Urakoze cyane Pati kuri ivyo vyiza byose udusangije. Ego bakunzi, hano niho dusozereye ikiganiro cacu. Pati ndakwibarize, mwari kumwe n'umukutsa kivi akaba n'umwana wa Ecclesia Akimana Jacqueline. Ubwitonzi bwa Yezu bubasage, gira iteka. Bye bye. Bye bye. Bye bye, gira iteka. Reka tubacishirize ko Patiri aka kaverdire ku kino. Ego ngibi vyo gushima, ngibi vyo gushima. Ego Shimira umwami Yezu yagiriye neza, shimira uyo mukiza yampaye amahoro. Bye bye.